nimwe natumyeyo nimwe mwashitseyo ko mutambwiye uko mwamusize nimwe narungitseyo kurogwa sinubwo ko narozwe ariko sha agasumo agashano nakari bazwe kungandagura ariko Imana si Yohani kandi Imana si wizi oya akagano barakamayemo karababazamu Imana ibahezagire mubone mutera imbere abakunzi b'umuziki kwanze ndundi birinda babagabura ngo jengo mu rufana wa naka na naka ariko dushire hamwe inguvu zacu biraryoshe kufana umuntu ariko biraryoshe no kubafana umuziki ndundi umuntu akoze ibyiza bafane bose umuziki bwati wemera ni mwiza abakunzi ba GITEGA-Ent TV reka nsubire kubaramutsa kandi nkuko mubibona ni muri ya entertainment nyene ndi kumwe na Emery Sun ariko no munsi nagiye mbona canke imaze n'iminsi mbona cover itembera ariko kandi kantu kitwa engineer. Karibu sana bro. Asante bro. Umeze neza? Je ndameze neza kabisa. Nagweruka kera cyane ngaha mu ntara ya Gitega. Cyane gose. Karibu kandi bakwakiriye gute? Gitega araryoshe we. Asha. Mugaje sinzorindira ngo vyanke. Oya nzokwidugana nze kwibera ngaha. Nuko nazoridira ngo vyanke. Emery Sun twabonye kwa bisa waje mu giteramo bataziriye tagata ni na new song yawe iriko ira hitting muri no mwanya hama wiyumvire gute muri ico gikorwa watumiwe cyangwa ni show yiwawe? Ni tuvuga gute ko jewe management yanje na Dino bicaye hamwe baravugana bararaba ico bagikenewe hama barashima ko twokorana hama nkaduga nuko iyo tagata yabaye ego kandi nongera nshimira witwa Innocent numwe mu management yanje akora cyane neza ko baganiriye neza cyo gituma naduze ngaho no munsi ya tukubwira ati karibu kandi numwanditsi w'indirimbo kagafoto numwanditsi w'indirimbo ingyajya benshi bakunze benshi banamenye wanashima tagata ntiraza ifatisha nka ingyajya kandi birumvikana ntibimaze umwanya umwe ariko ni kwa kundi nyene urumwanditsi mwiza cyane gose kandi benshi bavuga ko ivy'ukuri mu banditsi uriyumvira cyane mbega burya iyo uriko urakora indirimbo wibaza kuki kenshi rero kwandika indirimbo bivana n'umwanya uburimwo ibihurimwo nkama bikavana n'ukuntu we wiyumva so hari gihe nyene nk'umuririmbyi uri mu artiste uvuga uti bimwe no minsi mba noririmba kuvyerekeye ibi hamukaca ubiririmba aho kimvira ati numva no munsi norimba ku rukundo rumeze uko hamukaca ubikora ukabiririmba ko neza ko rero ari aho usanga inspiration zivana n'ibihurimwo aho uri abo muri kumwe hari n'igihe nawe nk'ubupfa nga wampaye akaririmbo nkaca ngenda nijana nani nkakandika ya kabisa birumvikana bivana n'igihe uburimwo ingyajya ni bande barakuroze warigeze ugisumu ingyajya niba abagenzi tugendana batugenza niba abagenzi bavuga batubwira ko batwemera ariko bakati korosi bakatanga kuduponda ngujya ngo ntazofashitse ingyajya niba abagenzi batwereka ko turi kumwe tutari kumwe hama kurogwa sinubwo ko narozwe ariko sha agasumo agashano nakari bazwe kungandagura ariko Imana si Yohani kandi Imana si wizi oya akagano barakamayemo karababazamu bicavyumvikana ko ari iyo inspiration yaciye oya ahubwo vyabaye wanashima byanabaye mu nyuma naje kuririmba ngira cyavuga ati reka tumukorere ko umubwire ni ibintu biza bibabaje kumure umuntu aca yibumvira mbega abantu bagira ivyo oyo babashaka inyungiye Cineza ko bo barinza babikora bafise icyo bashaka gushikako ariko nazo ko atanyungu nimwe iriho yo kubona ko umuntu itavye Imana nta nyungu nimwe ihari yo kwaka ubuzima umuntu mu gihe uziko none ubundi hoho naho uwo muhiyo sumu agapfa ivyiwe ntavyo twara kandi kubona kutazokwa muri kuramubona nimba bari byo ushaka hari umunsi nawe uzopfa urumva nta myaka ijana tuzohamara rero sinza ko hari inyungu nimwe baba bayibonamwo n'inzigo gusa ibarimwo
niba abantu tu muramvuga ati ni vyegera bya shetani tu barabikora tukaguma tubaho. Emery Sun uri nararibonye mu muziki kandi waciye mu management menshi atandukanye, uno munsi urafise management? Oya, nta management ifise, ariko mfise team abantu dukorana. Hageze ko dukora turicara tukavugana dukora iki, hama tugakorana, hama hageze kiboneka tukamenya ukuntu dupushinga kariyere yanje. Nico gituma ubona unkora umuziki mfise abantu nabagize nk'abagenzi kugira ngo ibintu kubera ko ibintu tuba tubyumva kumwe. Ni giki woba waraneguye mu management kugira ngo nawe ucugira team? Nuko nabonye abazigiyemwo ata terambere ryahatari bagize, kuye ko najya hatari ataterambere ryahabaye, hama mbona ko kujya muri management ataco bikungura mu gihe iyo management idafise uburyo bukwiye. So sinoba ngo sinoja muri management, ariko igihe habuza umuntu akwiza ibyo twavuganye ibyo yifuza no yijamwe, ariko management zacu nta buryo baba bafise bakakwemera ko uzozijamwo hama mwakora bigitangura bimeze neza, ko ariko kumisigenda ugasanga bimeze nabi. Nico kituma usanga kenshi abantu bari muri management ushobora kumara umwaka so indirimbo imwe zibiri, mu gihe ibyo nanjye ndabyishoboreye. Ndabibutse ko turi kumwe n'umwanditsi wa Kagafoto n'indirimbo iri kumbure mu za mbere, harakanoba wibukamo tugirira? Nimwe natumyeyo, nimwe mwashitseyo, ko mutambwiye uko mwamusize, nimwe narungitseyo. Nuko ni Emery Sun, ni Emery Izuba. Ubu we turabona yuko mu gihe udafise management kandi ukaba uri nararibonye mu muziki, turabona hariho abantu benshi, abaririmbyi benshi bashobora kuba bafise ingene bakwega batoyi babo. Wewe hari umugambi ufise wo gukwega batoyi bawe mu muziki kamana? Urabafasha uko bushoboye iyo ubona ko ibihe canke uburyo ufise bubikwemerera. Nanje n'ibintu nama nifuza, hari nk'abo usanga baje nkabafasha hama nkaraba ko batera imbere, ariko neza ko dukwiye gufasha cyane batoyi bacu kuko tuko turanagenda imyaka ikiragenda, nabo bazoshika aribo bakora akazi fuko tubafasha ubu hama kugira ngo nabo biteze imbere. Emery Sun ni umuntu asohora indirimbo gake kabaho, kandi iyo akoze kabisa izari umuti. Gute ubikora? Plan yawe mu mwaka usohora song zingahe? Mu mwaka zimaze kuba zibiri, ariko neza ko zishobora no kunarenga zikaba 3 canke 4, ariko ibindi bihe ntibyari byoroshe kuko usanga ndi mu bindi bintu, hama ibintu maze kubivamo ndavuga nti reka planning gukora music nayo, ariko suko ko ibintu nabihevye, ariko biranyorohera kubikora ari bibiri. Apa yo muziki kandi kazisanzwe ukora byo kubaka anako n'umusana nako nagize no bintu ibi ni by'abasani ni by'umwuga, uyu mwuga mbandimo. Hari undi munsi umuntu ashobora gusanga mu chantier mu isarubeti mwibo biba biriko niba biriko mariseriye cyane banambaye ibintu nyene nanizi nyene ndi pose, byumvikana ko umuntu akeneye kubakisha ashobora kukurona. amuchapira plan hama tukabikora. Emery Sun, abaririmbyi harakenerwa cyane urukundo. Aha mu Burundi mu baririmbyi urukundo rurahari? Rero je ukuntu mbona ibintu nibaza ko atari ngombwa dukundana, ariko ni ngombwa twubahana. Kubera iki atari ngombwa dukundana? Abana n'ibihugu n'ibindi bihugu uzosanga badakundana, ariko twege nuko twe tubyerekana uzosanga badakundana. So ariko gufashanya ikintu bakora no gutahura ko umuririmbyi uwo ari we wese wo muri icyo gihugu akeneye support. Urumva dushobora kuba tutumvikana, ariko ukoze ikintu nka gipostinga kugira ngo abantu banje bakibone kandi nawe bavuga naka katurabe. Si ngombwa gukundana n'ikindi kintu, ni ikintu kirekire, ariko gufashanya ni ikintu kiri simple. Upostinga indirimbo yawanje bigutwaye iki? Kugira abantu ati muje kuri YouTube murabe indirimbo ya naka bigutwaye iki? Nico rero gikenewe. Icyo nitwagikora twagira ubwo bumwe bw'uko ntuze naho tuzakunda, ariko kabona ko ibikorwa byanje ushobora kubisupportinga hama hakabaho nagwa hari game yacu irimo tugwe ugasanga ngo jingo twe turi team naka, ubwo ntibukenewe ubwo bugwi. Team ukenewe team imwe
ipushinga umuziki w'umurundi uwo ari we wese ugize ikintu ciza. Mvuze ngo umurundi wese ni umuririmbyi yakoze indirimbo nziza, tumupushinge. Urumva benshi barabaduza hagera hejuru bakaca babata hamba bakaca bapotera ya Emery Sun n'umuntu tutamenyereye cyane mu ma beef. Turazi ko tuko turavuga gwa rukundo hari utuntu nyene tutujambo bagenda baraterana niki nubwo vyigeze kuba base kuri Emery Sun isigura iki? Base yo zibaye nyinshi zirakwica, ariko base yo yigize nka rimwe ariko kagira base y'ubwenge. Hari ama base amwamwe ushobora kugira gasanga iragukurikiranye kubera ko utakoresheje ubwenge mu kuyikora. Nakandi ka base umva ko arakantu gasanzwe bakashobora gushikashitura abantu kubera kari mu ubwenge ariko ntigagukurikirane mu buzima bwawe. Ariko hari izindi base ugira ugasanga ejo canke igihe ejo baranabigutuka, ugasanga base warayikoze ugasanga n'umwana wawe barayimutuka amaze gukura kubera ko iyo base yerekana ko wagize werekanye ibintu udafise, hama abantu bicaye bagumamo, hama haheze igihe bakubonye avuga ati none bijya ibintu wavuze wewe akaba ameze kujya n'ibiki, cyoneka ko wagize base y'ubujinga. So base rero uyigize neza ukaba wayipanze neza ni nziza, ariko dukoresha ubwenge mu bwira base ya nakajamba kaye wobwira abaririmbyi muri rusangi b'abarundi gusapotingana tu. Dufite urugamba runini ugiye kuraba musique yacu nikiri kuri ya level ya kera. Ibindi bihugu byarateye imbere barashizemo uburyo cyane, twebwe abaririmbyi benshi abonzi bose baribako usanga ari nk'abantu babiri cyangwa batatu bagati bakatuguha amahera uje gukora indirimbo video, kandi reka dutere n'intege abantu babikora bafasha umuririmbyi agakura mu mufuko wiwe akamuha amahera tigenda ukora indirimbo nimubandanye mufasha kumbure ejo ibintu bizohinduka. Bari bitone dusapotingana indirimbo y'umuntu yibonye yishire kuri stati bwira abana ntibayirabe ni ibintu bisanzwe tu. Hama ndazi ko umuziki abantu bamara kubona naho batubabazi ko dukundana, ariko bamara kubona ko nakasohoye ikintu twese tugishirako nanje nasora bakagishira kujya yasora bakagishirako bazotuma kuvuga ati abantu barafite icyo bita urunani ya feedback y'injyajya kuri wewe uyibona gute? Ni indirimbo itazosaza, ni indirimbo y'ibihe byose kandi ndanabishimira Imana ya. Turaje muri Tagata naho inspiration n'akantu gatoyi tuce turaba tumere nk'abakompara, ubona izoshikaho wifuza? Urabona ivyo y'abana hariho abana bashika kure mu buzima, hariho n'abandi usanga utamenya iyo bija. So wero sinoshobora gukompara Tagata na injyagi imaze amezi menshi. Tagata nayo ni ukwezi kumwe, biza ko ibyo nzotunga kwikompara maze kubona igihe Tagata imaze n'ukuntu ninabona ko igeze nko ku mezi 3 canke 4 nkabona efe yagize nzoshobora kuvuga ati baye indirimbo imeze neza. Ariko ngiye kuraba kuri YouTube ndabona ko Tagata bayakiriye mu mwanya mutoyi kandi n'ubu barayikunda. Injyagi nayo yabaye indirimbo agira binjiramwo pore pore. Comparaison iragoye kugira ngo mu gihe tuziko zidasohokeye mu mwanya umwe, ariko ndemera ko Tagata indirimbo nziza ari indirimbo y'ibihe byose nayo nyene. Ugeri karadukurikirana umuririmbire gato cyane ngo harabavuze ngo nacu zovamwo bakubona mw'uruhombo none n'umusore gihangange wicarana n'abahambaye ya ishaka kuvuga iki? Ivuga iki muri make Tagata? Tagata ivuga abantu baduciye intege, so mu gukura kwacu canke mu buzima bwa misi yose ari abantu bagiye tugafateho ibyo tugiyemo tuzobishikako, you know. So abo bantu hari n'abashitse mu kuvuga ngo babone ko ibintu tutabishitseko, ariko umunsi uri izina bagasanga no munsi wewe uri kuri TV online uri gutanga ikiganiro turiko turana kwishura turyohewe, hari abantu batigeze babona ko utatohashika ibyo bintu tuzobishikako. Rero avuga nti abo bantu ndazi ko no munsi yoyibonye intambwe bateye irabajya, ariko ntashobora kwitubwira nigeze zitubwira zoza bavuga ngo sha ngo byari byavuye bikunda sha, urumva niko batubwira, ariko ntashobora kuvuga ati bana kuko azoba yibuka ibyo yakubwiye. Rero iyo ibigendo bimaze gukunda ibyo bavuga ko bitazoshoboka
kizira kubishima ko gusa ariko kagacupa kanwe fresh witagatire hama ubuzima bubandanye tu ariko na ijambo rivuga ngo muri Bible ngo ninamara kuguhezagira n'abandi uzubahamagare rero Imana nimara kuguhezagira niba natambwe nibaze barabe bahamagare baze barabe ati uribuka bimwe mwatubwiye raba hama nuzobu bishimye ko ariko uzobu uri kubabeka ariko byakunze nawe wari nguvu wakoresheje nuko nibaza yuko ni Emery Sun ariko aduha kimwe uko kiba gipanze muri carrière yiwe. Emery Sun uno munsi tukwitege kwiki kumbure ufise plan y'ino mwaka kandi urabona umwaka ugeze mbari umwaka uranyaruka uragiye kabisa tukwitege kwiki baze umwaka ushaka gukora indirimbo imwe kamara amezi indwi si bibi abantu baba bashaka indirimbo nyinshi ariko naza ko uyu mwaka ndafise nk'indirimbo zibiri canke imwe bizovana n'ukuntu bimeze ariko uyu mwaka nzosohora indi ndirimbo indirimbo audio na video nkuko nabibemereye Emery Sun bamukeneye kuri collabo bo muronka vyoroshe yo bicisha jewe nkeneye kuri collabo bana banyandikira nk'abandi bantu nkamumva icyo ushaka nkavuga ati okay kandi akwerekera ubijejwe kugira ngo ntitwice ukuntu ibintu bipanze hama nkamubwira ati bana hari umuntu agira kwandikire ashaka collabo mwumvirize icyo kiba giheze ikintu cyo cyangwa nk'umuririmbyi ndakubwira ati nyumvisha indirimbo maze gukora kuko hariho collabo naho uyikora n'umuntu atayizomushikana kubera ko tarayiwe cyangwa ukuntu aririmba cyangwa ukuntu agira hip hop ukumva ko bikiri hasi maze kuvyumva ndashobora ati umuntu twokorana iyo numva naho ko ari bisanzwe ndamubwira ati bro canke sister nta kuntu kwamirira kano kandi ugakora gutya na gutya kuya jimba navyumva hama ngaca nigati ariko niba wamara kugaheza uzombwiye dukore kuko hama je sinkunda no kwita mu bintu ari abantu babwiye uko acagenda kuvuga ngo ngo birari tapa kwe ngo je yabonye ko tabyo noshobora suko ko tabishobora naje bahora bambwiye ati naje kugira ngo izindi ndirimbo nuko arana bambwiye ati bana hindura uve mu rukundo hama ndicara ndavuga ati okay byoshoboka hama ndabipima kandi birashoboka kubera iki natabaye yuko je n'umwana mutoyi mugihe yambonye ko ikintu akakimbwira ndagikorera ko naco kunegrija hama ibindi navyo nkarindira ko Imana ihezagira twetu ni Emery Sun kumbure turi kumwe ku GITEGA-Ent TV nibaza ko ubu ufise vyinshi mushobora kuyaga ariko kumbure muri comment ikindi gihe azoduha ikiganiro kumbure yishura ku bibazo by'abafana yaje ngaho Gitega kugira ngo abaryohere wategura iki abanyagitega naje muri show iza kubera muri Lenox no munsi nyene Rodis hama abanyagitega bambwiye ngo ntibakunda set ngo playback bakunda ngo live music iyo nza gukora kandi ndizeye ko biza kugenda neza na cyane baravuga ko live niwo muziki kabisa ugiye kura bisa higeze ubona ko n'abantu ibihugu biteye imbere bategeza kuba bafise abantu ko bavugiriza no kuvuga ko byabihe byabacanca misi byabanikiza David ubu biko biragaruka bisaba ko ubuzi live gatoya kuri aho nyene niwe muririmbyi wa kera wumva yuko woba ukunda ibikorwa byiwe cyane abaririmbyi ba kera bose bari bakaze indirimbo zabo zaziryoshe urazi ko je numviriza n'inanga yerurebeya ndayumviza sana hariho indirimbo nyinshi z'ikirundi yose ndazumviriza urumva kubera ko hari ikintu bakoze gituma ndazumviriza amajambo bandika melodi zabo urumva nyinshi mbega ngirene mwana wama sinzi icyo mbonye ga mwana wama iyo manzi barara ziyose ndazumviriza nuko ko abari yazijya nizi zabacanco misi ndumviriza kuva zimwe za kera gose ndafise indirimbo aho ndazumviriza zose nkazumviriza niba ko indirimbo za kera zose ziraryoshe nibaza ko atavyinshi tubicisha reka Emery Sun ndagushimire cyane nani ndabashimiye kujya ndazi ko nanga bitaborohe ariko ntagize ingufu murashika ngaha so Imana ibahezagire mubone mutera imbere murakoze
ariko kumbure nubwo twamaranya akanya hari igihe usanga ufise akantu kari ku mutima wobwira abakunzi bawe barakurikirana ntugende utakavuze. Abakunzi b'umuziki kwanze ndundi birinda babagabura ngo je ngo mu rufana wa naka na naka, ariko dushire hamwe inguvu zacu. Biraryoshe kufana umuntu, ariko biraryoshe no kubafana umuziki ndundi. Umuntu akoze ibyiza bafane bose, umuziki bugati wemera ni mwiza, ubuzima ni buto, umwanya ugihumeka, gerageza wiryohera uko ushoboye. Harimo urinde kurengera abandi, kuko ngo tuba muri society y'abantu benshi, reka tubibe urukundo hama twibandanirize tuse dutaha amahoro. Ndagushimire cyane wari kurakurikirana Gitega Entertainment TV. Elvis DJ Wiz ndakubwira ati gumana na GTV, turagukunda cyane.